C'est une joie débordante et visible. Umunezero usesekaye kandi uboneka. Umunezero usesekaye kandi uboneka. Unashobora gutwenga amasaha 3. Wabishobora ibyo wowe naho urwaye mu mutwe. Mugabo unashobora gutwenga wewe umubona atwenga, mugabo wewe hahandi ariko aratwenga, impwemu yiwe afise amabanga ya mpwemu yera ariko arinjira muri yo, kandi ahejeje gutwenga nasubira kuba uwo yahoraga. Aba yamaze kuba uwundi. Kenshi cyane birashikira abantu bari barishwe n'umubabaro muri kahise kabo. Ukubatizwa na mpwemu yera haraba ibintu biboneka. Sirivuke nta n'umwe abatizwa na mpwemu yera ngo bireke kuboneka. Akakubatiza natwe turabibona. Hanyuma turamukanye ikurizanye umubatizo wa mpwemu yera ukuzuza ubwiza bwiwe izina rya Yesu. Duhane ikaze. Amahoro y'Imana abane namwe. Haleluya. Banishimwe. Twatwature tuti muri Yesu turi ibyaremwe bishasha. Turafise aho mpwemu yera yokwigwa muri twebwe. Bari hafi icyubahiro cyane. Abusi benshi barabwiye abantu bari basabye abamubajije igituma abigishwa bibo batisonzesha. Hanyuma arababwira yuko nta muntu yofata umutobe mushasha ngo awushire mu mukuzi ushaje, kandi nta n'ufata ikiremo gishasha ngo kiremuze impuzu ishaje, ngo byose byotabukana. Hanyuma ababwira ngo kandi umuntu yanyoye ku nzoga ihiye ngo yama yibaza ko ariyo iryoshe, avuga ko ariyo iryoshe. Yesu ariko arababwira ko ubuzima bariko baravuga bashaka kubona nk'ivyamwa kuri abo bigishwa biwe, atari ivyamwa bipfa kuza gutyo, mugabo ko umuntu arakeneye kubanza kuba mushasha kugira ngo ivyo vyamwa bize ku buzima bwiwe. Bitabaye gutyo uraza kumurondera ko ibintu bidakunda bice bitabukana byose canke bimenekane byose. Rero uyu mpwemu rero ngo ab'isi ntibashobora kumuhabwa. Ayo majambo twarayasomye kuva ejo, ngo ab'isi ntibashobora kumuhabwa. Ni ibintu Yesu yerekanye yuko burya bwose uyu mpwemu yera, ubuzima bwa mpwemu yera si iby'abantu bose, ni iby'abizeye by'ukuri bakemera kuba abana b'Imana, kandi benshi tubwira ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Kandi ngo abantu bose babaye intama zanje barumva ijwi ryanje, nanje nkabaha ubugingo budashira. Imana ishimwe. Turabyumvikana rero ko kuri twebwe abavuga Imana, twebwe abambaza izina rya Yesu Kristo, twebwe abaza kugira ngo tube abantu b'Imana, si ikintu cyo gufata minenegwe, kuko nicyo kiduha agaciro kikadutandukanya n'abasigaye bose. Imana ishimwe cyane. Kwinjira mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'ubuzima mu kibano, abantu bitwa abakristo bafise amazina ya Kristo bitirirwa iryo zina baryiyita bazi bitwa gutyo. Bwa buzima bw'ubukristo bakabubamwo, korara turoronse agaparati gatoya mu isi. Ariko ikintu byanyirako nuko hariho amakuru Satani yanka ko abantu bamenya, kandi
ngo bayagenderemo. Yesu yagiye avuze ati uwo mpwemu yera nzobarungikira niwe wenyene azobarongora akabashikana mu kumenya ukuri kose. Uyo mpwemu yera nzobarungikira niwe azobibutsa ivyo navuze. Uwo mpwemu yera nzobarungikira niwe azobamenyesha ibigira bibe. Uyo mpwemu yera nzobarungikira niwe azobahagarikira, niwe azobakonsora, uyo abahoze niwe azobakomeza, azobareconforta, azobasubizamo intege. Ariko abantu baracika intege, akanduka agakora ibyaha n'umunyabyaha ngo nakare naco ncera. Ariko mpwemu yera arakureconforta, aragusubizamo intege. Iyo Satani yazanye ibitero by'ibyaha agusubizamo intege, ugahagarara wenyine mu izina rya Yesu, ugasubirana inkomezi zawe ukabandanya. Birasaba kumwakira, birasaba kumureka akaza mu buzima bwawe kugira ngo uhorane ubwo buzima bukristo imyaka yawe yose. Imana ikomerwe amashyi cyane. Aleluya. Rero mu gitondo twasenze turiko turakurikirana mu rukurikirano rw'ijambo twasangiye vejo ivuga ngo seule l'onction fait la différence. Mu Kirundi amavuta ya mpwemu yera, amavuta y'Imana, amavuta gusigwa amavuta n'Imana nivyo bizana itandukaniro mu buzima bwawe, nivyo bituma utaboba aho ruri, nivyo bituma utaba nk'abandi bose badafise ayo mavuta. Turakeneye mpwemu yera. Bitabaye ivyo twese turasa, nk'uko mu musiguzi havyerekana, umutunzi apfa nk'umukene, uwize agapfa nk'utize. Niko mu musiguzi habitwereka. Ikintu kimwe gusa kiradushira kw'itandukaniro, kuko ijambo ry'Imana ritwereka ngo iyo mpwemu yera niyo kashe twashizweko imenyekanisha ko by'ukuri turi abana b'Imana. Urakeneye kumuronka mpwemu yera. Amen. Alléluia. Il nous a scellés par son Esprit Saint. Yafashe uwo mpwemu wiwe amudushirako nka kurya bashira amagufure ku makamyo atwaye ibintu bininiya, amasire murayabona, nticumburuka kidashitse iyo kigiye. Natwe yaradushize ahantu Bibiri kitubwira ngo ubugingo bwacu buhisharijwe na Kristo mu Mana, uzohishurwa uko Yesu agarutse. Bicemenyekana ko twari intore z'Imana, abantu batoranijwe, abera ba Kristo. Amen. Ivyo rero tuvyakira ubu tugihumeka, kandi bimenyereje kuba mu bintu by'abakizwa. Utakira neza iby'abakizwa uramugarira. Uteye intambwe ngo ube mu by'abakizwa, vyakire wihe indero nziza y'uko uba mu byo wemerewe byose. Bavuze ngo senga senga, nimba bisaba gusoma Bibiliya vyiga ukiri muto mu gakiza, ubundi uzoba ikintu c'ikigatarare kitakigondwa n'inyigisho z'abantu b'Imana, kuko wimenyereje nawe. Bavuze ngo shimira na Yesu, ntuvyimenyereze kare. Uragera igihe ufise imyaka 15 mu gakiza utazi gukura ururimi mu kanwa ubwira abantu ubutumwa bwiza. Uragera igihe ugira imyaka 15 mu gakiza utazi gupfukamira Imana ngo umare iminota 30 usenga. Uragera igihe utazi kwisonzesha wewe musenge, kubera wamenyereye gusa ibyo bintu kuvyimenyerezamo, wanga kuvyinjiramo. Iyo Mana wanga kwakira mu bwabuke bwayo, nayo ivyagutse vyayo kubirongo. Imana yatwugururiye umuryango utangaje untera n'ubwoba ngo nibikubere uko wizeye. Amen. Ingene Imana ikorana na volonte yacu, ingene Imana ikorana no gushaka kwacu, ibintu biteye ubwoba cyane. Ingene Imana ikorana n'uruhara twemeye gushiramo, n'ibintu biteye ubwoba cyane. Nico gituma umuntu arashobora guhitamo kuba umunyenkomezi cyangwa umunyentege. Umuntu arashobora guhitamo kuba ufise byinshi muri Yesu cyangwa ufise bike. C'est ton choix. Inyigisho za Satani nazo zivuga ngo Imana isanzwe yarabiteguye ko itateguye ko tuzoba itatrompe. Bibiliya ivuga ngo mpamagara ndakwitaba, undondera urambona, wowe ukira kundondeza umutima wawe wose. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ambagize amasheke
aho byagendeye nabi kuko basinye n'ukuri bategerezwa guhagararamo, bafite izindi nyigisho baguha. Mugabo urakwiye kumviriza Imana niyo ivuga ibikwiye. Ijambo riri ekilibre rifise byose kugira ngo utungishwe na mpwemu yera. Wakire mpwemu yera rero mu izina rya Yesu. Ntubishime ko ntubifate bito, ntiwibaze yuko uzobandanya wibera ibyo bya mpwemu yera bitarimwa. Uzoba uhevye ubuzima budashira. Kimwe cyarantaburiye umutima cyane yuko Yesu agarutse gutora abamwizeye hazovuga inzamba y'akabanga. Abasinziriye mu itiro ry'urupfu bazomuka. Abo gasene ndashima Imana yarakanyeretse. Abasinziriye mu itiro ry'urupfu bazomuka. Ababaye bakiri maso bazomuka. Kandi abasinziriye mu itiro ry'urupfu ntawe uzobatanga kumusanganira. Ariko ni inzamba y'akabanga. Noneho ukabanga uzokumva akumva gute? Abagihagaze bazokumva gute? Abasinziriye itiro ry'urupfu wowe bazokumvira hehe? Bica byumvikana ko atari aya matwi aya azobyumva. Hariho ahantu indani Imana yashize ubugingo. Buriya bugingo bubeshwaho na mpwemu yera. Uwo mpwemu yera Bibiliya itubwira ngo ibwina ahamagarana n'ibwina. Uwo mpwemu yera wasinziranye ubugingo bwawe ugasinzirana nawe, niwe azomenya ko igihe kigeze muzamuke musangire umwami, musanganire umwami. Haleluya. Bitabaye uko ntibyokunda. Akandi kadonje gahari, akandi gateye ubwoba gahari, nuko bishoboka kuzimya mpwemu. Bibiliya iratugabisha ngo ntimuzimye mpwemu. Mpwemu yari umuntu ashaka kumuzimya yaramuhorana, ugasigara wibereye nk'igikatsi, ugasigara wibereye nk'umuntu nyene, kubera nyene imirongo wayifashe ku mutwe iracari muri wewe, kubera ubizi ko binjiye mu isengero bakoma amashi turacabishobora. Mugabo mu by'ukuri indani muri wewe uyaye bwa bukame, ya seve, kwa tuzi dukomoka mu giti tugashika mu ishami bitukiza. Tubandanye gatoyi n'aya majambo y'ukwakira amavuta ya mpwemu yera adushirako itandukanye. Numva ngomba kuvuga ijambo rivuga ngo inyuma y'umubatizo wa mpwemu yera, cyangwa umaze guhabwa mpwemu yera, ibikurikirana ibyo tuvuga. Ndavuga ako kanya nyene bikiba mpwemu yera gikuza. Hanyuma ndavuga gato bitakunda tuzobironka ikindi gihe. Inyuma haraciye umwanya. Yesu adufashe cyane. Dusomye rero ijambo ry'Imana riturongora mu Vyakozwe n'Intumwa 2, ijambo ry'Imana rihari mu murongo wa 4. Ukuza kwa mpwemu yera n'iryo jambo ry'umutwe rihari. Reka nsome mpereye ku murongo wa 3 wa mbere shikane kuri 4. Umunsi wa Pentekote ushitse bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nko guhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro, bibajako umwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Yesu ashimwe. Nagomba kudukure nk'iri jambo rininiya rivuga ngo mpwemu yera ashitse ku buzima bw'umuntu hari ibimenyetso bigaragara, biraboneka. Si ibintu wohava utaha wibaza uti nkeka nanje yanje.
oya, hari ibimenyetso bigaragara. Imana ishimwe. Ndakunda akajambo bose muri uyu mwanya aha hantu bose hababoneka ko ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro, bibaja ko umwe bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Yesu ashimwe cyane. Vyakozwe n'intumwa nyene 19 umurongo wa 6. Paulo amaze kubarambika kubiganza mpwemu yera bazako bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Paulo amaze kubarambika kubiganza mpwemu yera abazako bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Yesu ashimwe. Ngo 26 kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana, maze Petero arababaza bikurikira tubikeneye cyane. Yesu ashimwe cyane. Petero rya mbere ry'Abikorinto 14 umurongo wa 5 wa 18. Petero rya mbere ry'Abikorinto 14 umurongo wa 5 wa 18. Nagomba ko mwese muvuga indimi zitamenyekana, ariko ikirushiriza ko muvugishwa n'Imana. Uvugishwa nayo aruta uvuga indimi zitamenyekana. Shiti yo bisobanura kugira ngo ishengero ryubakwe. 18. Shimira Imana yuko barusha mwese kuvuga indimi zitamenyekana, ariko mu ishengero nokuma mvugisha ubwenge bwanje amajambo 5 kugira ngo nigishe abandi, hako mvuga amajambo 10,000 mu rurimi rutamenyekana. Yesu ashimwe cyane. Muri aya majambo turiko turabona hari ibintu biguma bigaruka by'abantu mpwemu yera ashitseko. Tubandanye gusoma mu gitabo ca mbere ca Samweli mu gice c'9. Igitabo ca mbere ca Samweli igice c'9. Imana ishimwe. Aha biransaba kugabanya amajambo ko ifuza gukuramo ibidufasha. Dusome murongo wa 20. Tubandanye dushikane ku 25. Kandi ku bya za ndogoba zawe zimaze 3 zizimiye, ntiziguhagarike umutima, zarabonetse mbere iby'igikundiro byose byo mu Bisirayeli bibikiwe nde? Si wewe nyene n'inzu yose ya so. Maze Sawuli aramwishura ati, mbega sindi Umubenyamini, ari wo muryango mutoya hanyuma y'iyindi yo mu Bisirayeli, kandi inzu yacu siyo ntoya hanyuma y'ayandi mazu yose yo mu Babenyamini. None ni iki gitumye umbarira bene ivyo? Maze Samweli ajana Sawuli n'umuntu wiwe abinjiza mu nzu yo kumuzimaniramo, abaha ivyicaro vy'icubahiro mu batowe bari nka 30. Maze Samweli abarira umusuku ati, zana wa mutigiri nakubarira. Nuko uwo musuku azana igikenye
c'ukuguru n'inkenyure zaco agitereka imbere ya Sawuli kuri za majambo. Maze Samweli aravuga ati, ehe, ngibi ibyo wateguriwe, shirako ufungure, kuko ari we wabiteguriwe gushitsa iki gihe cyashinzwe, kugira ngo usangire n'abandi bahamagawe. Umurongo w'icenda tugende dushikane ku murongo wa 11. Akirorirya avuye aho Samweli ari, Imana imuha umutima musha, maze kuri uwo munsi nyene vya bimenyamenya byose birashika. Nuko bashitse kuri wa musozi, abavugishwa n'Imana bagakama bahura nawe, maze Mpwemu Uhoraho amuzako kabushungwe, avugishwa hamwe nabo. Maze abari basanzwe bamuzi bose babonye ariko aravugishwa hamwe n'abandi, barabazanya bati, mbega mwene Kishi yabaye iki? None Sawuli nawe yari mu bavugishwa n'Imana? Imana idufashe cyane. Ese ashimwe, ese ashimwe. Amavuta y'Imana arashiraho itandukaniro, ukaba uwo batari bakuzi. Imana ikomerwa amashi ku bavyakira. Ese ashimwe. Tubandanye mu gice ca 15. Hariyo inkuru ya Sawuli nyene. Umurongo wa 22 tugeze ku 24. Samweli aramwishura ati, mbega Uhoraho ahimbarwa n'ibimazi vyoswa n'ibindi bimazi gusumba umwumviye. Reka kumvira gusumba ibimazi, no kuyoboka gusumba ibinure vy'imfizi z'intama. Kuko ubugarariji arico kimwe n'icyaha c'ubupfumu, kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Ko wanse ijambo ry'Uhoraho, nawe yanse kuba ku ngoma. Maze Sawuli yishura Samweli ati, naracumuye, kuko ntumviye icyagezwe c'Uhoraho n'amajambo yawe, ngatinya abantu nkabumvira. Imana biturinde. Yesu ashimwe. Nagira rero dusangire aya majambo, dusengere ikintu nababwiye kigira kabiri gishobora kutwangiriza kubana na Mpwemu Yera, wa mubatizo wa Mpwemu Yera canke kugumana na Mpwemu Yera. Turaza gusenga. Mu gitondo twasenze kugira ngo dushikire iki kintu c'uko abantu biyeguriye Imana, kuko kiri mu bidufasha kuba abantu bafise Mpwemu Yera canke baronka Mpwemu Yera. Ico tuza gusengera kindi kugira ngo reka mvuge kiri positive. Ico dusengera dukeneye kindi kugira ngo Mpwemu Yera atubeko. Ikigira kabiri ni ikintu cyitwa kumvira. Mutima wumvira. Imana nikorana n'abagarariji. Oya, ngarutse rero tubonye abantu bose bagiye bararonka umubatizo wa Mpwemu Yera aho nyene sur place, ubwo nyene byaragaragara. Ese ashimwe cyane. Apaneti sakanini kaza gukora mw'ijoro. Mpwemu Yera agishikira mu buzima bwawe, ibi twita umubatizo, agishika mu buzima bwawe afise ibigaragaza yuko yahashitse. Ntibirinda gusaba kumara imyaka myinshi mu gakiza canke mike, ahubwo ikintu turiko turarwanira ni ukuba uyo muntu Mpwemu Yera aza akanezererwa kumubatiza. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hari ibimenyetso bigenda biragaragara, ndondagure gato bitatu.
kimwe ni ukuvuga mu ndimi zitamenyekana, mu ndimi zindi zitamenyekana canke zimenyekana mugabo wowe udasanzwe uvuga. Igihe cy'ibyakozwe n'intumwa baravuze ururimi rudasanzwe bavuga mugabo abenerwo bakabwumva bariko bararuvuga. Hari n'izindi uvuga zitamenyekana bavyita indimi zo mw'ijuru. Ivyo bamwe barabikanserinze barabikura mu murongo babigira ibintu vy'abigira abanyampemu, barabikuramwo babigira ivy'abigira abanyampemu, baca barahomba ico bari kuronka. Abandi nabo bagomvye nyene kwigira abanyampemu bavyigira ku nguvu, nabo nyene baba barahomvye ico bategerezwa kuronka. Twebwe ico dukeneye si ukwigira abanyampemu, si n'uguhakana icatanze, tugomba kuba ico Imana yateguye ko tuba. Amen. Yesu adufashe cyane. Si parara, si ibintu twigira, nta n'uko ari ibintu twofata mineneko. Yesu yavuze ati ngibi ibimenyetso bizogenda birakurikira abanyizera. Bazosenda abadayimoni mu izina ryanjye, bazovuga indimi zitamenyekana, bazorya ivyica naco bizobagira, bazosengera abagwayi bakire. Kurondera gusengera abagwayi bagakira, ukagomba kwisengera ngo ukire, mbega utarondera no kuvuga mu rurimi rutamenyekana biciye mu batizo wa Mpwemu Yera. It's a question. C'est une question. Ukiswahili hiyo ni swali. Nijibie sasa. Taninyishu. Kurondera gusenda abadayimoni batera umubanyi wawe, kurondera gusenda abadayimoni muriko murasenga, ubu twosenga abadayimoni bose iri hano turayirukanye, mwese nzanumva ngo mwite bwaye. Menga murayibonye ahantu irayiye. Ukurondera gusenda abadayimoni ibyo tukabyemera, kubera ko udasenga kugira ngo nawe batizwe na Mpwemu Yera uvugishe indimi zo mw'ijuru. Kuko ijambo ry'Imana rivyerekana vyagutse yuko iyo umuntu asenga muri urwo rurimi wariyubaka, uzosanga uri umuntu yakomeye uko usenga. Uko gusenga ngo nta bwenge bwacu bukora, ariko muri ico gihe ngo Imana ikorana n'impwemu yacu. Wewe Gatarina ukazoba Gatarina akomeye kuko wamubonana n'Imana. Hano mu mubiri biraza bikagaragara. Uruhendo rw'abadayimoni ruvekana nubwo kamere mbere no kutagira inyigisho ikwiye. Wa Mungu twarize ibintu biteye indwara, harimo kutarya indya zikwiye. Ugasanga ufite amajambo y'Imana y'igice, bimwe urabyemera ibindi ntubyemera. Bavuze ko abakozi b'Imana babahezagira, murabyemera. Babasengera, murabyemera. Bavuze ko abakozi b'Imana babumviriza impanuro, ntimwemera. Oma bayoba undi qu'est-ce que c'est? Esa tufashe cyane. Okay, twe turavyiga kugira ngo ntidushyire guca twari gufata nka nkama, ururimi rutamenyekana, ibindi bikunze kuboneka. Ese ashimwe gatoya, ivyo biba ari ikimenyetso. Aha twari tugeze nyene taratera imbere, taregera imbere mu vuga ibindi. C'est un signe, ni ikimenyetso c'ubuzima bushasha Imana ibishize muri wewe, n'imigenderanire y'ukuri ivutse hagati yawe n'Imana. Haleluya, haleluya. Yo mu mpwemu atari mu vyiyumviro, atari mu mashikano, ni wewe w'impwemu ufatanye na Mpwemu w'Imana, mukaba umwe, mukaganira. Ivyo Bibiliya ivuga ngo biragukomeza. Haleluya.
ni ikimenyetso cy'uko wewe w'Imana ashitse muri wewe, akaba ari watangura kuvuga no gukora ibyo wewe ashaka, nawe ukamwemerera. Amen. Nico gituma uvuga nk'uvugishijwe n'Imana. Niho hashobora kuvana bwa buvugishwa bundi twasomye ngo nzovuga cyane ururimi rutamenyekana, ariko nzovugishwa no mu rurimi rumenyekana. Nguko dukoranye gutya uri kurabwira abandi. Rero wabwiye mu rurimi rutamenyekana utobisigura, wopfuma uvuga amajambo make yumvikana mu rurimi bazi, nta kuvuga menshi mu rurimi batazi. Ariko ubwo batazi nabwo ukaruvuga, kandi iyo uri wenyine bikubera ikimazi imbere y'Imana, kuko ngo mpemu w'Imana asoma neza mu mpemu yacu ikiba kiriko kiravugwa. Akatari gato ndanezerwa yuko mpora numva abana b'Imana basanga kweri twanyoye amata amwe, baba no mu gihugu utarashikamo. Agatari gake hari ibintu biba bikeneye gusengerwa, Imana idakeneye kubisengera mu rurimi rwumvikana. Hari n'igihe ugomba uba ukeneye gutanga amashimwe ku Mana, louange, bikaba ata rurimi ruhari, nta majambo ahari wobikoramo, Imana ikaguha kubikora mu rurimi rutamenyekana, ariko ibyo bitangurana n'umubatizo wa Mpwemu Yera. Imana ishimwe. Aleluya. Hari aho ukeneye gusenga mu majambo abadayimoni batumva n'abakoreshwa nabo, abarozi n'abapfumu batumva, ngo bayabunde. Uzobikora gute none gutemera umubatizo wa Mpwemu Yera? Okay? Si iby'abigira abanyamwemu rero, ahubwo ni iby'abanyamwemu bavuye. Ndashimira Imana babyakira. Bisaba umutima uciye bugufi, uwikakisha ntakoraho. Bisaba umutima uciye bugufi. Erega wowe urambararaho hasi wambaye costume. Bisaba umutima uciye bugufi, utiyumvira ngo baza kumvuga ibiki. Wewe uvuga uti ibyo bavuga ibyo ari byo byose ikintu gikomeye ni uko Imana iri kumwe nawe. Bisaba umutima uciye bugufi, wikakisha ntukorako kabisa. Yakameme nta muntu nkanjye uzara kumva mvutse ibiki. Sawa. Bindi bimenyetso bikunze kuboneka ni des mouvements incontrôlés. Mu kirundi sinigeze ndabivuga, incontrôlés mais dirigés par le Saint-Esprit. Hariya twasomye ngo aho bari haranyiganyiga. Hegera hatanyiganyiga ahantu, hakanyiganyiga umuntu. Ahagira amamuvuma, inyifato zimeze ukuntu nawe nyine atari karabigira abizi ibyo ariko aragira. Urashobora kumusanga ageze hariya inyuma wari umuheruka ngaha. Biraba nk'ibimenyetso bya bouleversement des forces, ukunyiganyiga k'ubushobozi, hanyuma ubushobozi bwa mbere bukahava, ubushobozi bushasha bugashira. Kuko Imana igomba gusigara ari kontrole ubuzima bwawe. C'est pour laisser régner la force du Saint-Esprit seul. Kugira ngo inkomezi za Mpwemu Yera zonyine ziba ariko zisigara ziganza muri uwo muntu. Ababikunze mu bihaga. Icya gatatu ducomerezako, c'est une joie débordante et visible.
umunezero usesekaye kandi uboneka, umunezero usesekaye kandi uboneka. Umuntu ashobora gutwenga amasaha 3, wabishobora ibyo wowe naho urwaye mu mutwe. Ubwo umuntu ashobora gutwenga, wewe umubona atwenga, mugabo wewe hahandi ariko aratwenga, impwemu yiwe afise amabanga ya mpwemu yera ariko arinjira muri yo, kandi agiye gutwenga nasubira kuba uwo yahoraga, aba yamaze kuba uwundi. Kenshi cyane birashikira abantu bari barishwe n'umubabaro muri kahise kabo. Ukubatizwa na mpwemu yera haraba ibintu biboneka. Sirivuke, nta n'umwe abatizwa na mpwemu yera ngo bireke kuboneka. Akakubatiza natwe turabibona. Swat uravuga, swat uramuvinga, swat uratutwengera twumike. Mashi kandi uwo munezero ukugumamo, urakugumamo uko umunezero wumva umenga urimutse. Menya neza, menya neza. Imana ishimwe. Ndabashimiye. Ngaruke kuri ya majambo yo muri Samweli. Yesu ashimwe. Sawuli yari umuntu kujya twabisomye wo mu muryango wa Benyamini. Umuryango wa Benyamini ni umuhererezi wa Isirayeli. Hanyuma no mu ba Benyamini, Sawuli yakomoka mu bantu b'inyuma baciriritse n'ubundi, bitewe n'uko bagenda baraba mu mfura ngo bande. Yari mu bantu batotorwamo umwami. Mugabo inkuru nziza ni uko amavuta ya mpwemu yera ahindura umuntu umwami. Mengano bareka kukabanza kubyiyumvira kubera mubihereje kuri Sawuli, ariko uyu munsi ni twebwe turiko turabibwirwa. Do you want? Mbega urabikeneye? Mbega urabishaka yuko nawe amavuta y'Imana guhindura umwami? Bibiliya ivuga ngo muri abami n'abaherezi, muri abo mu rugo rw'Uhoraho. Agenda abwira ngo ubwo bwami ntaho twobukuye, ntituraba mu nda y'ingoma. Ariko bitewe no gutoranywa n'amavuta ya mpwemu yera, urahinduka umwami. Babajije abadokiteri bari batumiwe bababaza kuri RTNB ngo mbega inzoga zisakaye kamaro, hanyuma kubera iki none mbega kirabujijwe kuzinywa, hari icyo zica? Abadokiteri batandukanye batari abakizwa baravuga bati mu by'ukuri nta kintu na kimwe dukeneye mu nzoga kitari mu mfungurwa dufungura. Umudokiteri w'umukizwa nawe aravuga ati uretse ibyo ijambo ry'Imana rivuga riti ntibibereye Lemuweli, ntibibereye abami kunywa vino. Acarongera ko ijambo nakunze. Rero nimba uwo muntu atari umwami ntiyinywere, ariko nimba ari umwami ntibitubereye. Mwebwe kugira umwami
ukamenya kwicara mu ntebe y'abantu, ukamenya ibikubereye n'ibitakubereye. Komera Imana amashyi y'ukuri. Ntibibereye abami kunywa vino, abatari abami genda mwinywere, ariko abami dufise mpwemu yera aratumvye, aratumara inyota. Abami n'abamikazi, Mungu asifiwe sana. Abami n'abamikazi mu nda y'ingoma y'Umwami Yesu. Vurugu muri vurugu, induru ziravuze nawe urimo, ababaregwa baraje nawe urimo, abasambana baraje nawe urimo, igicafu mu bindi. We muyera niwatugira abantu. Mundira wa Mikale ubu mwami we muyera yavugize rero Sawuli umwami. Ubisomye mu gice c'icumi, Samweli yari yamubwiye ati aho mwe muyera aza kukuziraho ukabona n'ibyo bimenya ndakubariye, uraza guca uvugishwa mu bandi. Yari yabanje kumusangiza aho asoko, arambwira ati izi mfungurwa zateguriwe wewe, kuko nawe byari byarasanzwe byarateguwe byarategekanijwe, ni wewe byari birindiriye yuko nawe usangira n'abantu b'Imana, nawe usangira n'abavugishwa. Uwo mwanya handitse ngo asangira na Samweli. Utoranijwe urasangira nawe mutosangira. Bibiliya itubwira ngo ikura umuntu hasi mu mukungugu ikamuduza, bikamwicarikana n'abahambaye. Aho nuko utangura kuraba abaperezida bahariya muri Amerika, oya, imwicarikana n'abahambaye bo mu bwami bwayo, si ubwami bwa mw'isi. Ba Reine Elizabeth nawe yipfiriye. Hari umukozi w'Imana tugeze kuba tubwira ati je narigeze gusangira n'umwamikazi Elizabeth, uwo munsi numva n'igitangaza c'umuntu. Vuga nyuma yo gusangira nawe je mbona ari ibintu bisanzwe. Saba rero umwamikazi Elizabeth yaranaranze, benshi baramuzi, apfuye ejo bundi, ngira ngo si umwaka uheze, yaranaranze baramuzi, n'abandi barahari, ariko Imana ngo sabe gusangiza nabo ku ngoma yayo. Urashaka gusangira n'abera, mbega uranyotewe gusangira n'abera? Ego zikeye basi urashaka gusangira n'abirabura, urashaka gusangira n'abavugishwa n'Imana. Akira mpwemu yera. Bibiliya ni nziza. Turetse ibi habaho umuntu afite ingabire yo kuvugishwa hanyuma akavuga n'umuprofeti. Bibiliya itwereka ko twese abizeye Yesu ngo umuntu niyavuga avuge nk'uvugishijwe n'Imana. Bisaba mpwemu yera. Ijambo avuga riba ijambo riza gukuza uribwira, rigahanura ibipfu, rikaritoza imbere. Aleluya. Ubw'ubuntu bw'Imana twakire mpwemu yera. Aleluya. Danje rero ihari, tugomba kwibuka
uratoranywa ukuwe kure. Niwe yamubwiye ngo genda ukore iki gikorwa. Yari Imana ikoresheje Samweli. Samweli niwe yabwiye aramubwiye. Sawuli acaragenda kubitamwo amarujike yiwe. Yari yabwiye umuntu agenda kurwanya abamaleki. Abamaleki bari abansi b'Imana kuri icyo gihe. Kandi bahonye usigaze nafse. Nawe acaragenda. Hanyuma ngo baca batoranyamo inka zibyibushe, ibiti byibushe n'umwami barabitsiguriza. Samweli ijoro ryanka ryama, Mpwemu yaramubwira ko hari ibintu bitagenda neza. Agenda kwa Sawuli, aramaze Sawuli ngo bakibonana. Sawuli ngo aramusanganira yigira ibintu, mbega ibyo umwami Imana yambwiye ngo nabikoze byose. Nawe aramaze n'urwo rwanaga numva n'urwego. Urwo rwanaga numva n'urunyabanga. Ibyo numva ni biki? Ibyo byabira ni biki? Ateka ni inka zibyibushe byibushe, n'intama zibyibushe byibushe, n'impene zibyibushe byibushe, twasigaje iyo tubitangiye kukimaza Imana. Nawe avuye muhira, Mpwemu yari yamaze kumubarira ko Sawuli yatanguye kutumvira. Yagararije ibyo yabwiwe. Barira. We bakubwiye bati hateye inzoka. Izo nzoka ziriko zirakora ikibi. Genda muzihonye. Woca usikaza zinini zinini. Woca wica buto buto ugasigaza izo vyari zindi. Ngo agira bishikanire Uhoraho. Ngo kwibimaze. Samweli aramubwira ati nta kundi. Mbega Uhoraho aranezerwa n'ibimazi byose n'ibindi bimazi. Kuko kumvira biruta ibimazi, biruta amashikano. Kugira umutima wumvira biruta ibyo uzana gushikanira Imana. Ngo kandi kuba ntagondwa nico kimwe no gusenga ibigirwamana, nico kimwe n'ubupfumu. Ko wanse kumva ijambo ry'Uhoraho, nawe yanse kuba ku ngoma. Sawuli ati ndamenje nacumuye, nimwumvirize igicumuro yemeye icyo ari cyo. Yakunze kunezereza abantu, yanka kumviriza Imana. Icyo cyaha n'ubu kiramaze abantu. Ibyo abantu bashaka d'accord. Ibyo tuma bakwemera okay. Ibyo tuma muryoherwa na sawa. Ibyo tuma wewe isheri ryawe rija habona sawa. Uryoherwa ubyibuha wambara sawa. Mugabo ibyo tuma Imana ihabwa icubahiro chini hasi. Iyo Mpwemu mbi iracakora. Kandi iragutuma abantu bamwe ntibahabwa Mpwemu Yera, abandi n'abari bamufise arabavaho. Tugomba guhindura ibintu mu izina rya Yesu bitewe na Mpwemu Yera. Darangije Imana ibahezagire. Gutembe mu mitima yacu, gumbiru muntu wese mwami, amenye kumukunda mwami. Ubwami bwawe buze
turekere Imana. Wino mwami ishengero wimukize. Data wera, wowe uramenya imitima y'abantu bose. Ndansi ibintu bimeze nko gusaba imbabazi atazi umuntu yasabye. Ndansi ibintu bimeze nko kwihana umuntu akava hasi gusa ariko umutima we utabishimitseko. Ndavyanse ibyo bintu mwana, umuntu umenga ahagurukiye abantu ariko ndasengeye guhagurukana umutima wimazeyo, umutima ufashe ingingo, umutima utahuye ngo twiyeze by'ukuri. Mwami reka ububasha bwawe bwiza buze butabare ubwo mwewe wemeza abantu iby'icyaha iby'amateka. Imana igira neza abemeye kugirwa neza, kandi ntaworenguka imbere y'ububi bwiwe ngo abigamagamane. Yoba yatewe ariko nawe umuntu yohira akabaronga nk'uko ijambo ryawe ribivuga ngo turirimba baronga. Yewe mugore, oh haleluya, ndagushimye mwami kuri Imana izi kutumenyera ibikwiye. Ndumva umubabaro w'abantu bagarariza, ndumva umubabaro w'abantu batumvira. Yesu ndatabaje, mutabazi bwawe muze ku giti cy'ishengero. Ndagusabye imbabazi ubutumva bwose, ndagusabye imbabazi ugutumvira kose, ndagusabye imbabazi ubugarariki bwose, ndagusabye imbabazi bingengezereza ibintu nk'uko umuntu ashaka. Nashize ku ruhande ibyo wowe ushaka. Kumbura ntitwabiharura byose, kumbura ntitwamenya ido n'ido, ariko amaraso yawe naze twoze. Tubisabye tukwizigiye kandi nanjye twongere duhagarare imbere yawe. Shiti tubabariye, urakoze, ndakwizigiye. Babarire abarongozi, babarire mwami Yesu Kristo wabambabatize, babarire abahasengera bose kuko urukundo rwawe rwinshi. Urakoze mpemu yera, ndabigusabye ndakwizeye, ni mu izina ryawe ryera Yesu dusenze kandi wemere kuri Imana ikiza. Ndasenga ubane natwe, udusuke mu buntu bwo kumvira, udusuke ku buntu bwo kumvira, udusuke ku buntu bwo kugamburuka, udusuke ku buntu bwo gutabana ngondwa. Ariko mpemu yera utugirire neza, twabashobora kujyana iyo tujyanye. Ya ndirimbo twamye turaririmba ngo naho nzogenda ngimira Yesu njyana aho ugomba, naho nzogenda ngimira, naho nzogenda ngimira. Niko twamye turaririmba, turasengeye ko abakorohera, turasengeye ko abakumvira, turasengeye ko abatumviriza impanuro zawe. Umviriza ibyo ubahamagarira, umviriza abakumvira. Turabihamagaye Yesu bw'ineza yawe. Encore une fois, subira utenyenye. Encore une fois, subira utanga akaryo. Encore une fois, dusubize amahirwe yo gusubira guhitamo kumvira. Urakoze, ndakwizigiye, ndabisabye, ndakwizeye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Dushobora gushima Imana imbabazi zayo. Kwakira imbabazi zawe twikomera amashyi, kwakira ukumvira. Twaturire hamwe ibisengesho. Mwami Yesu, utumvira icyo kimwe n'icyaha cy'ubupfumu. Kuba ntagondwa icyo kimwe no gusenga ibigirwamana. Ndabyanze, bisemo kukumvira, bisemo kukumvira, bisemo kukumvira, bisemo kuba ugondwa nawe. Naho nzogenda ngimira Yesu unjane aho ugomba. Amen. Yakira
kenshi ijoro ryo mu buzima bwanje